Yes, niko bimeze rero twigarukire n'inkuru ziba ziriko ziravugwa ku isi agenda hatandukanye kugira ngo ube uja ku mwanya nawe uronka amakuru aba ariko avugwa ku mwanya. Uno munsi unkundiye tugaruke ku nkuru yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani. Ubona yuko bano bagabo babiri batwara bino bihugu ko ari bibiri babandanya kandi guterana amajambo ariko kandi babandanya no gushira mu ngiro bimwe mu byo biyemeje, harimwo Irani kugara umuhora wa Hormuz, harimo kandi President Donald Trump wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba ashaka kubandanya atera ibitero sindamusiga. Ibi kandi biriko birakurikirana ibihe bidasanzwe vy'uko yagiye azana ibiganiro. Ivyo biganiro kandi bikaza biza inyuma yuko atangarije ko umwanya n'umwanya ashobora kubomora Iran. Ibi navyo rero Iran ikabibona ikavuga ati twebwe kabisa twama twiteguye muze mukora ivyo mushaka, twebwe ntabwo bana bumwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka kudutera. Ibi rero ku munsi w'Imana President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko ibiganiro bishasha na Iran biza gutangura kuno munsi wa mbere neza na neza ku muhingamo. Ibi rero abitangaje nyuma yaho agarikiye ivyo yavuze ko vyari kuba ibitero rurangiza kuri kino gihugu ca Iran. Mwese muravyibuka igihe cyose Trump yashaka ibiganiro yabanza gutera Iran, hama Iran ikamusubiza, gutyo agaca ashaka guhinyanyuramwe ibiganiro kugira ngo bikunde Iran yamanike. Ako kandi nubwo biruko murabizi ko Iran kabisa minongwano yarahira arengwa ko itazopfa iyamanitse muri systeme yayo yashinze yo kugwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika minongwano. Unkunde twibandanirize ubugira kandi igihe Trump yariko yorura indege imurerura, indege izwi ku izina rya Air Force One, hari ejo ku munsi w'Imana yabwiye abanyamakuru rino jambo ati nyene muri make imbere yuko Trump yuri indege yabanje guhamagara itangazamakuru, ari hamagara abwira ati ndafise ijambo shaka kubamenyesha. Mu ijambo rero yabamenyesheje ababwiye ati bari bamenye uburemere bw'igitero ngiye kubatera, ati nikimenyamenya bari babonye ukuntu cariko kirategurwa, ngo butuvugana rero turiko turayaga nabo kugira ngo bice mu nzira y'ibiganiro. Murabizi nyene Trump afise ukuntu abategura ingwano ziwe imbere yuko aba atenka ikintu kigaswata canke kigakunda. Kuri Iran nyene niho tukiri, abashaka yuko Iran ikivuga ati twe twagize ubwoba nimuze twicare tuyage ibintu bigende neza, mu gihe Iran nayo ivuga ati twebwe incuro uzodusaba gukora ibiganiro nizo ncuro uzobumaramara, nizo ncuro kandi uzoba wicuza kuba waratanguje ibintu udashobora kuzoba unarangiza. Ibi biganiro rero bitegekanije ko biza kuba uno munsi ku munsi wa mbere ku masaha y'umuhingamo hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump nyene amenyesha ko muri no programme yarafise yo kongera gutera Iran, amenyesha ko yaramaze kuvuga ko igitero yashaka gutera Iran cari kuza gisumba uburemere icabaye ku ntambara y'isi yose ya kabiri. Mwese muravyibuka muri Nagasaki mu Buyapani na Hiroshima ukuntu vyagenze kugeza ku myaka ishika 20 havuka abana bagendana ubumuga kubera amabombe akomakomeye yari yatewe muri kiriya gihugu gati ya Hiroshima na Nagasaki. Cyumva yuko Iran yari ifise ikibazo gikomeye cyane gose kuri Trump, ariko kandi abanditsi n'abanyamakuru hano babona ko n'imiburiburi kugira ngo Trump yemeze ko ibintu ariko yategura ari ivy'ukuri, ari uko umunsi umwe azobishira mu ngiro. Ibi kandi urumva ugiye kuraba ukuntu Trump aba bigenza inyuma yo kuvuga amajambo y'ukuntu ashaka gutera Iran, buri munsi vyama birangira acavuga yuko ashaka ko bagira gute baje mu biganiro. Yana ikavuga ati nduzopfa rusavye gana n'umunsi wa rimwe, ahubwo ko neza yawuze yamanika twese tuyamanike hama twicare ku meza, apana ko tuzogira ibiganiro kubera ko twamanije kugira gute kubona ibitero. Reka twibandanirize mu butumwa President Trump yacishije ku rubuga rwa Truth Social, yavuze ko Iran n'inshuti za Amerika zimusereko bwo hagati ngo bamusavye kuganira ku gitero yari kuba yateye, ngo kuko impande zose ngo zari zamaze kumvikana ku ngingo shimikiro z'amasezerano. Iran rero ngo ntiragira ngo icishikiriza ku majambo ya Trump. Muramuzi kandi Trump ko akunze kuvuga ko intambara igira irangire bice mu biganiro, ariko mu nyuma impande zose zigasubira guterana ibisasu. Muri no ntambara ushobora ko Trump agaragara nk'umuntu yikunda cyane gose gusumba abandi bose, ko abashaka ko ibintu byose asavye bica bikunda. Ikidakunda ro kuri Iran cyane ko Iran ivuga twebwe uyu muhora wa Hormuz umushaka no wiwacu so wiwanyu, kandi nibi bintu mutwagiza byo gukora ama bombe nucléaire bikorega iwacu nikorega iwanyu, tikanatsina namwe bw'iwanyu murabigira gute murabikora. Trump rero ntatanga igihe ntarengwa c'amasezerano hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere kubwo yagira ati tuzoraba uko ibintu bizogenda, twiteguye gukora ico cose aho dushakiye uko dushaka ko tuvyiyumvamwe. Trump nyine abana yavuga ngo sindiko ndondera kwica abantu. Oya, Trump kandi yavuze ko umuganwa Mohammed bin Salman wa Arabia Saudite ngo hamwe n'inshuti za Amerika nka Emira Arabs Unis, cuvuga ucawumva bira bihugu birimo vya Qatar, birimo za Iran n'ibindi bihugu bitandukanye, ngo bamutakambiye ko atokora ivyo bitero.
ibitero nyene avuga ko afata nk'ibitero vyoje bisumbya uburemere uvyabaye kuri ku ntambara ya kabiri y'isi yose. Trump nyene abandanya avuga ati twari twamaze kwitegura igituma babinsavye ngo nuko bibaza ko hari amasezerano ari hafi kuboneka. Ayo masezerano nyene nano masezerano atekanije kuno munsi wa mbere ku masaha yo ku mugoroba teze ko aza kuva mu biganiro biza kuba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Aya masezerano nyene kandi ku bwa Trump avuga ko ari amasezerano bitekanije ko aza kuza canke zosohoka mu buryo buri butandukanye. Amasezerano afatiye ku muhora wa Hormuz ko kandi akaba n'amasezerano ategeza kuzoza afatiye ku mugambi wa nucleaire, ari wo mugambi kandi uhagaritse uteje kino kibazo hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Trump kandi nyene mu bundi butumwa yacishije ku rubuga rwa Social Truth kuri uno muhingamo buca ari kwa Mungu yavuze ati Amerika yari yiteguye rwose kandi ifise ubushobozi bwose bwo gufata ingingo zikomeye za gisirikare kuri Republika ya Kisilamu ya Iran, ngo ku rugero wanashaka ruteye ubwoba kandi ngo rutigeze ruboneka kuva ku ntambara ya kabiri y'isi. Yongeye ko kandi vyabaye ngombwa guhagarika ico gitero ngo ku nyungu z'isi yose, ngo no kugira ngo Iran ibandanye kubaho muri makinye ritera imbere ngo kandi roranigwe. Tubakanzuro ry'amakuru Mbere ryo muri Iran rivuga ko Tehran itigeze isaba Amerika guhagarika ibindi bitero. Nyene urumva yuko Trump agiye nyene abesha ko Tehran yamusavye ko yogira ibiganiro hagati ya Iran nawe, ariko kandi itokanzo ry'amakuru rya Mbere rikavuga ati oya, twebwe turiko turabeshwa, naze dupimane tugeze twigiranize ko turasane hama rusambuke rusambutse, areke kuvuga ko twebwe twanyawe n'ingwano hama tukisabira ko tugira gute ko tugira amasezerano yebi nabiriye. Niyo mpamvu mutazopfa mubonye inongwano hari amasezerano umwe ashitswe ko aciye mu mpapuro azoba ari serieux ku buryo abantu bayahagarara ko bakavuga ati inongwano irarangiye canke inongwano iraheze. Muri make abahinga bo babona ko inongwano izorangizwa n'urusasu canke izorangizwa nuko umwe muri bano bago babiri avuze ati ndayamanitse ndatsinzwe, ni mubandanye izindi programme zanyu. Iri turokanizo ni ry'amakuru Mbere ribandanya rivuga ko kuba Iran yasavye Trump gukora n'amasezerano ngo ari kinyoma kiyongera ku bindi binyoma byose yagize gute yatangaje. Umushikiranganje fata kibanza wa Iran ajeje kwivuna abansi azwi kwizina rya Majid Ibn al-Reza we yavuga ko Tehran ko itokwirahira ngo ifate nkama amajambo ariyo yose iterabwoba abavuzwe n'abakeba abanyene barimwo ba Trump n'ibindi bihugu bishikiye Trump, ngo naho yoba ngari mu majambo gusa turekane nuko bishobora no kuja ngo mu bikorwa. Yongeye ati nituzokwigira dutegwa tutiteguye, ngo kandi nituzokwigira turira amaboko gusa. Ejo ku munsi w'Imana umushikiranganje wa Iran ajejwe imigendane n'andi makungu Abbas Araghchi yavuze ko ibiganiro biriko bibera muri Oman kubije n'umuhora wa Hormuz ngo biriko biragenda neza, ngo kandi biri hafi kurangira. Trump ronke yavuze aho ibi biganiro biza kubera canke abashobora kuvyitaba, uretse ko we yifuza ko abandanya haba ibiganiro kugira ngo bikunde uno muhora ugire gute uhagarikwe, ariko kandi nakunde Iran ihagarike gukora bino bigwanije byo mu bwoko bwa nucleaire. Aya namwe makuru turiko turabandanya tubaronderera, bandanye mwibuka kugira subscribe s'abone kuri page yacu kugira ngo muze muronka amakuru menshi atandukanye. Uyu yari Rwambo OG.